Amufise inzu y'ivyumba bingahe? Jewe mutanyisha. Ndakakubwira bari muri quartier y'uruvuko cyagenze gute? No kumusukira kuri yiwe. Jevye byayize kusukira hari umuhungu ufise mukundana? Allo? Turi ngaha mu rugo iwawe hari akagorane gato kahabaye woshobora gusimba icyo dufasha. Sawa. Tubabarire tubakuye ku kazi gihutihuti. Twumvise induru ngaha mu rugo iwanyu tuza kuraba ivyo ari byo none twagira tubabaze uyu muntu muramuzi? Ndamuzi. Sa? Seri kubera kumeze uko vrema ukanca inyuma kandi nkabibona ya majoro yawe. Niki ntagukoreye vrema kumbabaza nk'uku nibiki kwe kumeze uko vrema? Calm down, tuza tuvugane, tuza tuzumvikane. Hewa urazi rero yuko wewe wanteye, urazi yuko waje iwanje umbwira ko umugore wawe ntagutunganiriza kandi ngo warabuze n'umwana. Hewe umwana wawe rero warondeye ngo ndamuzanye. Ikindi naco urazi yuko je narase visa yanje nagomba kuja muri Canada ariko sinkigiye. Canada rero nakubwire njemwe Canada ni nyamba ufise inzu y'icumba kimwe, nyamba ufise inzu y'ivyumba bingahe? Jewe mutanyishe aha nashitse mu rugo iwanje simva. Sora twaganiriye byinshi buke hari inkuru ntari nakubwiye. Urabona Mishumu umukobwa wa Dr. Meme yasanze ku kazi ndagusabye umbaze ati yaraje kugira iki. Yaraje kusaba ngo ndamuha umuti wo gukuramo inda sha wibaze. Ndamuhaye ibuprofen. Araha mahera neza aragenda atwaye ibuprofen. Nimba yarazinyoye nimba byagenze gute gusa amakuru mfise nuko mama we yamaze kumenya ko afise indahama baramwirukana. Kandi nari narumvise ko wari mu kuvuka hanze nagize ibyo bibazo. Oya ni kuja no hanze? Yari mu kuja hanze kwe. Nta kundi arahomvye nyene arahomvye iyo visa yiwe gusa rero urwo rukobwa n'urukashi. Urwo rukobwa n'urukashi kwe. Nzokwicisha. Oya niyamenya ko jera yevuze ntazogenda azomwingohe ndakurahisha. Nzogusatura. Oya natazongira. Ntiweka rero ngende shawe tuzosubira. Merci. Yego sha wakoze nawe. Yego. Hewe bite rero? Usawa ko imisi. Ingorane gusa we. Ingorane. Amafresha yakwishe ngo nawe ngo magorane. Ndaba ingene ufite Wa mugore we reka. Ntazi bihari. Nta namakuru ufise. Nakuze mu wica umwana wewe bare. Nta namakuru ufise. Ndio urabizi. Ibisanga dufise. Urazi dasi.
ujye wa musheri wiwe baramufunze. Yo, reka kumbwira he. Fashe. Mbari. Aha, muri quartier go ruvugo. Byagenze gute? Aha, urateye umukobwa. Bakumva bagira bati ubu n'urubanza rwapfuye. Wa muhungu. Aha. Umwanze tekereza kwa Reka wa mugore werekana kamara amazi. Abahungu bari yorobekaye. Urazo uhari. Yo mama. Usingisohoka no hanze. Aho ndenganye hose bavuga twebwe. Kore sana kweli. Kamara amazi. None bizoshagenda gute? Ana yanje sinzi ni mana yenyene yo mwijuru. Ego. Yora aho muri quartier hose. Natali. Ndumiwe kweli. Ndatangaye gose. Baramufunze rero. Ngo yatenda umukobwa yaciye. Ngabo iby'abahungu nawe bishobora. Ashaka gutenda umukobwa yatumbire gutwara ibyo mukobwa wawe. Ngashaje nibaza ko bamubeshera n'ukuri. Ndavyo bwitonzi bw'uyo muhungu. Nibaza ko yamubeshera umukobwa. Yagombye gusangira kwica urubanza. Rega abakobwa nabo barafuhiranira haryo usanga yaramufuhiye. Taga kumubeshira ko yamuteye inda kugira ngo bije mwingorane. Yewe none nawe gute? Ndi icuma nizokorasha bizogenda neza nukomeza gusenga. Jewe nani ndahakwere ndashima Imana. Sha musengera n'ukuri kuko ndivyoroshe. Hasi nkironka naho nje. Mana we nukwihangana birashika. Rega none uruvugo rega ntigonza kandi uruvuga abantu baravuga. Ugasanga bariko baravuga mugana wacu ufitihangana none urashabira babaje. None gashaho ubigenza gute wiyahure none? Ndabico no kuzimana. Mbega nzimana nyene no kwihuta ndihuta araba nzaniye amazi ahubwo nta bindi bintu nafatira amasaha. Amakuru rero Shani meze bwibuke nyene ari cyane ariko yaka grippe ni hatari kubera ko akazi kanshi tugenda rugura inkungugu ni nyinshi muri iyi minsi. Ndumva ni hatari akazi karagutwaye nyene uranaduhebaga. Hatari sosariye Soso oui ngo ramutse Ikura Kucavu. Ikura Kucavu. Amakuru Sawa. meze bien ubona sha uraho kumusa neza Waraduheze. nakazi kenshi bite no Marabyibusha. Soso jega ntumbonega naje bari Ara wewe turamana basiyamu. Ana muhamara none so wawe nyene uracafina n'ubu turafina nyene none ego ni mutoyi wanje Soso akazi kenshi Simana Ikura Kucavu none Soso kandi uzane kakana wenda bizi gazi ko ntarinda makubana jya mutara ukunda ni hatari mama re sha mama yagiye gusenga sawa narabonye unyandikira umbwira ko nkeneye no musi nondo sakanye sinzi ngira umbwire imyiteguro ya mariage ko bimeze nyene bimeze gute mugejeje yo kwitegura sha nta makuru ufise burya wewe. Okay, merci beaucoup. Bagakumbuye baranaduheze. Mama yote tunako ndakora mu cumba ndagiye uraza kumbwira ugiye. Sawa sineba mu kanya ndakubwira. Sawa. Uti rero warubuze sha burya nta makuru ufise ku byabaye. Niho mvuze ko akazi kagutwaye nyene. Shani hatari nyene aha uri kurambwira iby'urubanza numva nyene kari ikintu gikomeye. Hari ingorane n'amahera abuze nibiki neza. Shani ingorane yadutse nyene bano wa muhungu yivesha twakundana ubu rero yatenda wa misho wacu urubanza hagwabaye rati ikibazo. Mbuze gute? Nivyo nyene wumvise urubanza rwabaye rati Ive yateye indamisho. None ubu Ive ari Ive baramufunze se wa misho yaciye amufunga. Sa aha ndi mukangaratete urumva nta n'icyo nkishobora kuvuga sinisohoka no hanze nta muntu n'umwe ishaka kubona. Niyo mpamvu nanagutumiye ko kubwire ntugume wibaza iby'urubanza byararase. Ariko sindiko ndumva kari mikino ujya muhunga arimo yarankinishije jewe n'ufise no kubesha aha nisa
urabona sindenga no mu muryango none mama mwarakivuganye twarakivuganye wewe ntaguma ngaho nyene usibye ko no musi yagiye gusenga arabe ngene abigenda n'umuntu ari aho nyene yarumiwe icyo ndashaka kukubwira ntugire umwitwarariko w'urubanza by'urubanza byahagaze reka kubera ko no ku kazi bariko barandondera kubera ko papa ujya mukobwa dusanzwe tuzinanye papa wamisho ego nzogenda ndamurabe mbanze menye ivyo ari byo kandi tubanze tumenye ko kumbure ujya mukobwa atoba hari ikindi kintu yoba yarakoze kugira none vy'urubanza rwanyu turi kumwe isigaye tuza vyamaze kuba ntumviriza by'abantu bavuga tekereza bisigaye nisanga arengana tuzomenya uburyo tubigenza sawa sawa ariko mana yanje ubu ndi desi n'ukuri nta nuko numva none abikubwira aya bizohera naco oya nta bizohera gute soso mubwiye soso aze ndamusezera ngende soso umusezere shangwa agomba agenda sinzi ko nsanga n'abantu banyogereje imodoka soso ndagiye sha kandi merci beaucoup ndagusigi Jene ziko nabikunda. Ukunda ibintu gashyire hariya mama arazi ko agakunda sa bon reka rero ngende je mu vy'akazi sa savyo nzoza mama hari twivugane na mama ariko twavuganye na se wa mishu sawa kuri ya company twabikoze kose babikoze neza na cyane cyane dufatiye ku mahera yinjiye najya akora yinjiye irya mishinga uko byagiye barabikora byose niko byategerezwa bibaye ngombwa ahubwo muri microfinance turashobora kubongera imishahara na cyane cyane ku bakozi bose bakazi sinzi nawe uko ubibona bivanye n'uko ndibaza ko turavye uburyo biriko biragenda biragaragara ko biriko bigenda neza ndiko ndumva ko ariko tuzotangura kuduza imishahara bake bake tuzohera ku ba chef cya duhere ku bakozi batoge tuhera ku bakozi batoge ibiki kumenga watanga turi mu kazi musaza ufise ikibazo ndabitahura natwe dufise inama tugira tujemo ufise ikibazo okay ndabitahura ko turi muri business ariko nk'umuntu w'umugabo ari umugabo ahangwa na byinshi ariko kubera ko maze kubona nubwo dukorana uramaze kumwizigirwa kabasi ndakuyagi naragize ikibazo nararongoye nzana umugore tumarana imyaka myinshi ntiyabyara hanyuma nzagutembera kujya nyene bishikira n'undi muntu ari wese mukoba twabonanye namuteye inda nubatse afise umugore aheruka kuza mu rugo aterera y'induru ibikigwa bimyende buri cyo nkora nije nahunze datandombuka none wateye inda umugore w'undi umuntu cyo wateye inda umukobwa asanzwe je nawe ngo banze yari umukobwa je twabonana uko nyene sinzi ni yataha umukobwa akunda kujitwa ngo mishu umukobwa yitwa mishu umukobwa nyene ukunya si mugufi nyene gwiza nyene urabona umukobwa sinzi uko none wacu bigenza gute uri kubite gute umaze kumutera inda wabigenjeje gute Mama ndabigenze gute kandi cyabungira inama teni bivya bindi mu kazi yo turi mu kazi uteza bishobora gutuma akazi kacu gapfa nabi niyo nk'uko wari uzi ko wagera uje muri misiyo y'akazi niba bimenya wumva ko uriko wica akazi misiyo y'akazi nihagarara nereka ifoto y'uwo mukobwa misiyo y'akazi niyo hagarara kubera ibyo n'ifoto y'uwo mukobwa niyo cyo yiwe kuko sindavyumva foto yiwe sindavyumva kwe uramuzi sawa okay reka tuanze tuje mu nama isigaye tuzovugana mu turamumenye oya ariko ivyo tubireke sawa ntacyo tuzovugana ko ibisigaye navyo reka turandanyije yego merci kandi urumva ko kandi urakoze no mu mwanya nkone yego ariko kimwe gusa humura ufise amafaranga navyo kiza no kora gusa kirazira ko kugukunga ufise amafaranga
ndetse ko mufata na maki ko mufata none vyerekaniye ndabibona ni budget y'akazi vyerekaniye twebwe turajeje umutekano nta mutekano dufise ngaha none turajeje umutekano ku mbo z'amatohoza tugiye gufata amatohoza none munyagiriza iki ku mpamvu iyi ku mpamvu turagenda ntitugenda arico unyagiriza nakoze iki oya si ngane uragukeneye wego murangena nawe ibindi basi nimutubwire yo mu mujanye ngo tugende uraza kuhabona niyo byaba ngombwa nawe umuherekeze kwagi umuryango nawe usigaye ugoye kugurura gute umega nta bana afise umega nta bakobwa navyaye urabona ntari ibitambara mwashize ku meza ku ntebe iraba umega ni mwiyerara mwa bakobwa mwe ibi nibi ibi nibi none manza wicare niho nkivyuka nanakayindani manza reke nkwa kayi hama ndahakora none ntuzi yuko twama twanakoze uvuye kumegura shabu reka numva stress ziranyishe nisho gituma uje udutuka oya vrema oya raba mugabo hasa nabi oya niko yatwinone haracari kare mama haracari kare ira rero nabone biki mama makuru mashasha rero kwisi uziho yive bamurenganije singukiga Dacia baramurenganije nivyo yego ngo baramurenganije he umusi wakende kujya mukobwa yo ako mana ive none ko afise ibisanga nk'ivyo agumana ibisanga je ive ubu mama nukuri kwimana namaze kumwikura muri aweza kusabikirwa musingetse yawe nta soni nukuri kwimana nogira imana ikura gucapa none ubu muhoye iki kandi wumva baramurenganije eka none mama ni wawe ndazuza no kuntera ingorane mu rugo aho urabona yuko ivyajewe na ive byo Dacia genda bukebuke Dacia genda bukebuke mama mpore banturindire ugende bukebuke ivyo vya bukebuke aho nagiriye bukebuke si vuba ubu nyene wamaze kumwikuramo ngo nuko yafunzwe nta nakandi sigara yumva ko bamurenganije Dacia baramurenganije mugana we none baryamana none mbe Dacia ndakubaza kubera iki ubu mugarukana izina Ikura Kucavu Ikura Kucavu ndacamukunda ubuzi neza yuko Ikura Kucavu akigukunda ivyo rero nivyo nkeneye kumenya noneho kuko umusunikira kuri yive wewe ivyo vya yive ntufe no kubimbanira ndigiriye amazi inkundo z'ubugaye yahatari manda ukumbuye cyane nanje akazi kariko kagenda neza kagenda neza kwisi kandi narumvise ko vuba usubira mu bushe nanje muri banki yenje ndashasubira akazi kandi kagenda neza ibikorwa size bitunganye ntacunoga yagura amazi yemeze neza je naheruka ruguru nariko ndakorera ruguru muri iyi minsi mugabo hari ibintu ntararangiza neza muganzo nsubirayo vuba nko mu rwisibisi yego hama naguhamagaye kugira ngo dushe kuvugana cyakisabona gusa kubera ko iyo n'umushefu ari ibintu baguma bansaba ko ntegereza ko mfise umugore kandi nubwo ngenda harama namusanga iyo ndimo bitagenda neza cyane ntiyumva neza ndi mu bakadre kanaka bari mariye umva nanje ntari mariye urumva ko bitoroshe nakubwiye ko rero nifuza ko twokubakana tugashinga urugo kandi tukabikora vuba nimba vyokunda icumbiro ko vyogenda ariko ntuhava uvuga ngo no iyo dutanguje simaze kuvuga ngo no sinzi tubyakira gusa nyine ngorane arakunda abakobwa ni gisuma aribaka n'uwo mupapa yari yamuhaye akazi bakeka yuko ari we yamwicishije kuko uwo mugabo ntakiriho yarapfuye ni umusuma ni umwicanyi ni indaya mbaya nta mukobwa n'umwe wo muri kariti batagenda n'uwo muhungu narabiraze ariko naje muri vacances amasubirayo
narabiravye bonenga ndagomba sa ari menga ntizokunda tuba turabagenzi nyene kunyene bisanzwe none hari umuhungu ufise mukundanye ni kubera iki cyahise ndagukwiriye bamuriye gusa hari icyo mbuze basi mfise umwana basi numva ntari sindire dimuru sindire no lady I'm not a lady. So when will you be lady? You don't know. But tumva ko ndagukunda. Kandi urumva ko turakuze. Me? Okay. Sinaguhata wageta nyumva muco atavyumva mu nta mpamvu yuko no guhatira mu rukundo. Ushobora gusanga atari Imana yanteguri canke atari je Imana yaruteguri kuri ubwo akibazo do. Mugabo ntacu uzovyumvire ko nibikunda hakira umwanya tubikorera. Tubikora yo bugenzi bwacu. Nta kibazo bugenzi buzakora. Okay, merci. Vizarero basha ndamutekana. Haba hano kugira. Ushakura n'umuntu wari mukamwuba. Ushakura n'umuntu wari mukamwuba. Ikwa gute. Mufata. Muje twiki. Ushaka gufata umuntu. Muje twiki. Izina sijwa. Arayi. Urafashwe kubera kumvo watenda umukobwa w'abandi tumwagiriza abandi. Jewe umukobwa witwa Mishiwe n'umuzi. Mishu nawe reka tubyumvikane. tubyumvikane tubyamaze gufata wakaza amanyanga kera none bibaranga wowe wateye inda umukobwa yita Mishu ucumwagiriza uwundi muhungu ubu nawe kumvuza z'amatohoza no kumvo z'ubutungane wamaze gufatwa n'inyamiramazi kubw'ibyo rero ngo tugende reka tugende mu neza buke rero sawa buke mu neza. Karibu rero muri isanze. Ego murakoze cyane. Gusa ngaha urakihibuka. Muri iyi minsi dufise akazi kenshi mugabo sinohibagira kuko murazi ko dukorana byinshi. Birumvikana. Nanje umugisha kumusanga ngaha amaze iminsi ndi ngaha hari ibintu bimwe biramvuruga mu mutwe simeze neza mu ncamake. Ahubwo naje hari inama ngira njemo y'akazi. Nanjye tuvugana kwa cya kibazo cya wa muhungu. Umwe Yves kagahungu katenda umukobwa wanje. Ego nibyo nagomba tuvugana. Kagahungu kwandagara karaganya nasha. Bo niko tuba tuvyibaza nk'abantu tutaba dushobora kubona ivyabaye imbere. Ariko mugabo ndagufitiye amakuru kuko twaragiye mu buhinga butandukanye tugerageza kuhakinga telefone y'umukobwa wawe. Turiko turaraba ubutumwa yarikiranye n'abantu. Biragaragara ko neza ibyo umuntu ashaka kurengana kubera ko biragaragara ko umwe muntu waba arandikana ibindi bintu. Niyo mpamvu rero narinje tubivugana neza ujya mu ntarengwa. None byo bavyavuye kuki umukobwa wanje avuga ibyo mu nkingwa ndagara.